Jenny hakanywe na papa wanje ariko mama naragize amahirwe yuko ndera bamwe batwita ibinyendaro hari uwanyise ko ndi gitwarire ndi kinyendaro ngwana no kumenya iryo jambo ico rivuga rero ahanini ariko nabimenye ndabibwiwe na mama niwe yambwiye ko papa wanje yanyihakanye n'ubu turagerageza kuva mu mwaka uheze twatanguye gufasha abana bavutse nkatwe turabaha ibikoresho by'ishuri kandi uwo mugambi twarawukomeje ubu turiko turategura urundi wo kuja kuraba abana bavutse nkatwe bavukira mu mabohero rero ivyo gufashanya ni byinshi hari ivyo tumaze kugera ko bikeyi ariko hari na byinshi dutegura. Je ni Dr Ndayishimiye Jesus Marie Joseph nkaba ndongoye association sans but lucratif yitwa BPA Parents Association kugira ngo abavyeyi mbere ugasanga ni wa mwana kenshi na kenshi usanga yigunga bamwe bavuga ngo ku ishuri babaza abavyeyi b'umwana ugasanga ntagira uwavuga canke mbere yananamumenye yagenda kumubwira ati je numva umengo ndi umwana wawe niko navyumvise. Nubwo tubabona uyu munsi bamwe bateye igomwe hari bagenzi babo vyanse gose batagira aho biti wabo bitewe n'ukuntu bavutse baravutse yavuga induru nyinshi mu muryango aho kuvuga impundu bakivuka bakiranwa gahinda aho kwakiranwa ugwezi n'akamwemwe biswa amazina mabi y'ibitutsi yabakomeretsa ku mitima ngo ntaco bazovamo kanatsinda n'amashushu ibinyendaro ibitwarira ibivagundu n'ayandi ariko abo nyene bavutse gutyo bagiye hamwe bakizanya ibikomere baca bashingishira hamwe ngo bafashe batoya babo bariko bakurira mu buzima bubi ahatandukanye mu gihugu c'u Burundi baraheza bagita Parents Association. Parents ni bande mu vyukuri kugira bafashe batoya babo bariko bakurira muri ubwo buzima babigenza gute babafashe iki byose ni muri kino kiganiro aho twayaze na bamwe mu barongo iryo shira hamwe. Je ni Dr Ndayishimiye Jesus Marie Joseph nkaba ndongoye association sans but lucratif yitwa BPA Parents Association kugira ngo abavyeyi mube abavyeyi. Iyi association ingene twatoranye murabona mu gihugu hari ibibazo by'abana bavuka bagakura batari kumwe n'abavyeyi bompi bivanye nuko umwe muri bo aba yarabihakanye canke baranamutaye mbese ugasanga hariho babandi babavyara bitari biteguwe ugasanga n'abantu bahuriye ku nzira canke mu birori canke mu minsi mikuru itandukanye canke muri za nkundo zihita zikarengana ugasanga umwana yaravutse umuvyeyi umwe canke bompi ntibashobore kwemanga ivyo babanyemwo ugasanga rero umwana aretswe na nyina gusa canke mbere na nyina yaramwikuye ko yamushize ahantu ugasanga se yaramwihakanye canke mbere akanamwemera akuze ariko muri ivyo byose bakaba bakuranye ibikomere abo rero hari abo usanga bazinanye nuko vyagenze niko twatoranye uwuzuye akabwira uyundi akabwira uyundi hanyuma mbere uwabitanguye ubwa mbere yitwa Jean Pierre Rukundo ari muri Canada yabiyaze n'uwitwa Olivier Ndayisenga hanyuma batangura gutyo kurondera abandi turateba turashinga iryo shirahamwe uno munsi ririzwi imbere y'amategeko dushobora gukora ku mugaragaro akenshi ari naho usanga mbere atamwihakanya bishaka usanga baraburanye hariho abo dufise baburanye ugasanga umwana yakuze azi izina rya se mugabo nyina adashobora kumenya iyo se ageze kuko bahuye batari bazinanye hari n'abandi rero agira ati jewe ndacari muto nta mwana noshobora kurera ugasanga aramwihakanye mbere akaba anabizi yuko ari we yabikoze mugabo ugasanga avuga ati je ntavyo noshobora hari abandi babihakana kubera bavuga bati mbega novuga muhira ngo vyagenze gute
canke ugasanga nyine hari n'abo usanga byavuye ku kene bwa bumwe canke ubundi canke bafise ibibazo bitandukanye. Ibituma rero abantu bihakana umwana ni byinshi, ntawe bidondagura ngo abiheze, ariko hakuru byinshi n'ibyo. Uwo mwana akorana ibikomere byinshi, mu kibano bamwita igishushu, mu kibano bamwita ikinyendaro, mu kibano bamwita ikivangundu, ugasanga nta karanga afise nk'umwana. Mbere ugasanga ni wa mwana kenshi na kenshi usanga yigunga, bamwe bavuga ngo ku ishuri babaza abavyeyi b'umwana ugasanga ntagira uwo avuga, canke mbere yananamumenye yagenda kumubwira ati je numva umengo ndi umwana wawe niko navyumvise, n'amakofi agahakwa kuyakubitwa. Ugasanga rero biramukomeretsa cyane, akorana ico gikomere cyo kutagira abavyeyi bazwi bemegwe bamwemanga nk'umwana. Ugasanga ni wawe ndavuga ati none kubera iki ujya mugenzi wanje afise se je ntagira data, kwishura abandi bavuga base n'abadashobora kuvuga se. Ugasanga mu kibano mbere n'abayinakuru bayinasenge bande batakiriye neza ingene uwo mwana w'umukobwa yazanye umwana w'ikinyendaro. Ugasanga ivyo vyose rero bituma mu gutera imbere kwiwe birimwo ikibazo gikomeye. Ari n'aba bandi kenshi hamwe rimwe usanga bafise badashobora no kwiyumvamwo ko ari abantu nk'abandi. Ugasanga mbere adashobora no kwiteza imbere kuko agira ati mbega nobikora nkande, nobifashwamwo nande, mvise ishingiro irihe yo gukora ibi na biriya, nitwa ikinyendaro, nitwa igishushu, ntagira aho mpagaze, ntagira aho nicaye. Ivyo n'ibikomere rero bituma mu buzima bwa misi yose aba ari umuntu atiha agaciro. Ego ikibazo ciza cane, ibibazo vyo gutorana mbere iyo utagira so, utagira aho ubaye, wanditswe kuri sokuru wawe canke kuri nyokorome, usanga nyene abaho wakuriye baca bakwinuba bagira bati mbere no mu bituma aburabuzwa ivyo birimwo, ko bagira bati hamwe twomwemanga nk'umwana w'iwacu azohava aza gutorana iwacu. Ugaca usanga rero ni ikibazo gikomeye, ntagira atorana kuko ntaho yanditswe, nta namwe azwi. Abiwabo na nyina ntibamukeneye, abiwabo na se naho yoba yarabamenye bagira bati uyo ntaze kutugora ku matungo yacu. Ugaca usanga nyene atahagaze, nta kazoza aba afise mu bisanzwe, atagize inguvu ngo avyironderere, nta kazoza aba afise ko mu muryango, ko mu bintu vy'amatungo y'umuryango, na hamwe aba ahagaze. Mu minsi heze twarumvise umushikiranganji harimwo ivy'intwaro yo hagati mu gihugu n'iterambere ry'amakomine n'umutekano, yaraduteye intege, yaratweretse yuko iyi association turiko turakora ari association ifise ico imaze, igihe yavugiye mu nama yuko batazosubira kwemera ko umwana yandikwa kuri se atazwi. Ivyo vyerekana yuko leta nayo nyene itanguye kubona akamaro k'agateka k'umwana akura afise aho yicaye, afise aho azwi, afise aho yemewe. Vyaduteye intege cane kuko bizotuma ngira ngo umwana yihakanywe na se bamurondera bakamutora hanyuma akandikwa kuri se w'ukuri. Ntibivuze yuko hatari hazobesherwa, ni naco gituma kuko burya umukobwa arashobora kuba yabonanye n'abagabo barenga umwe, kuko muri ico gihe wewe urashobora kuvuga uti umugabo umwe arashobora kuvuga uti jewe naho yamunyanditse ko si wanje, hanyuma nizera ko bazoshiraho uburyo bwo gutohoza bakamenya yuko vy'ukuri uwo muvyeyi yavuzwe ari we canke atari we, hanyuma bakamuronderera uwundi. Bizofasha iyi association yacu kutagira iyo myitwarariko, naho vy'ubutungane bitari mu vyo twifuza kujamwo, kuko twebwe ivyo twifuza cane ni iterambere ry'umwe muri twebwe, gutera intambwe tudateye ibibazo abandi. Hanyuma nk'uko twaronse abaduha urukundo
benshi barezwe na bayinakuru, barezwe na bayinasenge, barezwe mu mashirahamwe, barezwe n'abantu batanabazi atanico bapfana, bararonse urukundo rukwiye bituma natwe muri association iwacu dushaka gushira imbere urukundo, dufashe abari nyuma yacu, abihakanywe n'abavyeyi canke batanabamenye, bashobora kugira bati dutere imbere urukundo, tubereke urukundo kuko natwe twaruhawe, hanyuma bagire intambwe, bagire aho bahera kugira ngo biteze imbere, bongere bateze imbere igihugu cacu. Ingendo yo kwihakana abana sinovuga ngo izoranduranwa n'imizi, ariko irashobora kugabanuka mu gihe ijambo nyakubahwa umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu, iterambere ry'amakomine n'umutekano yoshira mu ngiro iryo yavuze, abihakana abana bamaze kubona yuko bakurikiranwa bakaronderwa bakemanga, nta nkeka yuko ico kibazo gishobora kugabanuka. Simvuze ngo kizohera, kizokwamaho, nico gituma hateza kwamaho abahagarariye abo bana bavuka muri ubwo buryo kugira ngo babakingire ibikomere bituma batagira ubuzima nk'ubw'abandi. Ego jewe nitwa Ndayisaba Eliane canke Deborah, aba ntwara BPA canke umuryango wa BPA mu ntara ya Bujumbura Mairie. Je nihakanywe na papa wanje, ariko mama naragize amahirwe yuko ndera. Bwa mbere na mbere nabimenye ari umuvyeyi yarandeze abimbwiye, arambwira ko data yanyihakanye, hama mu nyuma nabimenye biciye mu mvugo z'abantu batandukanye, bamwe batwita ibinyendaro, hari uwanyise ko ndi gitwarire ndi kinyendaro, ngwana no kumenya iryo jambo ico rivuga. Rero ahanini ariko nabimenye ndabibwiwe na mama, niwe yambwiye ko papa wanje yanyihakanye. Kera ntaramenya abo dusangiye ikibazo nari nzi ko ndi jenyene, kuko kwihakanwa n'umuvyeyi ni ikintu kigutera igikomere cyo kumva ko utabayeho nk'abandi, kandi kukaba nkako ntububayeho nk'abandi, uba ufise ikibazo kinini cyo kumva yuko utemewe muri rusange, mu muryango ntuba wemewe, mu kibano ntuba wemewe, ahandi abantu bose bemerewe. Hama ariko maze kumenya abadusangiye ikibazo, nibo natanguye kwiyakira, ndumva ko ntari jenyene, ndamenya ko hari abandi bana bihakanywe, ko hari abandi bakobwa n'abahungu bihakanywe, ngira ingufu zo kumva ko twoja hamwe. Tumaze guhura niho nashoboye kumva ko nezerejwe no guhagurukana nabo kugira ngo duharanire agateka kacu ko kunezeza canke ko gufasha abandi, ariko atari agateka ko kuburana ko ntitwaburana ntabo tuzi, ahubwo turiko tugwana no gufasha abandi bavuka nkatwe kuko barahari kandi benshi. Nubu intambwe iracari ndende kuko turi abantu batemewe n'ubundi, hama turi n'abantu badatahuritse, turi abantu ico kintu ntibaracizanamwe ngo badutahure, ariko twe turiko turagwana kugira ngo tumenyekane, kugira ngo abantu bamenye ko turi abana nk'abandi, abazovuka inyuma baze bavuke bumva ko bashigikiwe. Hari abandi bari baravutse nkabo, natwe hariho abavutse imbere yacu batigeze bamenya ko bizongera, ariko twebwe turabizi ko abazoza nyuma bazomenya ko natwe hari abandi bari baravutse nkabo. Rero twebwe intego yacu canke ico dufashanya hagati yacu, ca mbere turafashanya. Iyo hari ufise ikibazo turegeranya muri bike dufise tukamuraba, hama kandi intumbero ni nini. N'ubu turagerageza kuva mu mwaka uheze twatanguye gufasha abana bavutse nkatwe, turabaha ibikoresho vy'ishuri, kandi uwo mugambi twarawukomeje. Ubu turiko turategura urundi wo kuja kuraba abana bavutse nkatwe bavukira mu mabohero. Rero ivyo gufashanya ni vyinshi, hari ivyo tumaze kugera ko bikeyi, ariko hari na vyinshi dutegura. Icambere kuvyerekeye igihugu, turanabashimiye kuko uyu munsi n'umunsi ibi bintu bibaye, baraduhaye uruhusha rwo gukora ku mugaragaro nka association. Nukuri turashimiye igihugu cacu c'u Burundi n'abagitwara kubona barasomye ibituranga n'ivyo dushaka bakadushigikira. Iyo ni intambwe ya mbere. Nanone twangira tuvuga ngo bakomeze badufata amaboko. Hama ico nosaba inshuti ababanyi nuko bo kumva ko turi abana nk'abandi, kandi babiravye bazi iyo twavuye naho tugeze, barabona muri twebwe, kandi muri twebwe twese umwe wese arafise hari karaja, twakuze nk'abandi kandi turashoboye nk'abandi,
twubaka nk'abandi tukavyara nk'abandi tugakora nk'abandi nta bumuga buri kuri twebwe nubwo twavutse hirya y'ico no kwita mariage canke urugo rushinzwe imbere y'amategeko ariko turabana nk'abandi rero ico twosaba nuko botwumva bakadushigikira nejo nihagira uwo babona ameze nkatwe baze bamushigikire bikunze bamudushikirize hama ashobore kubana natwe.